ikaze nshuti mukunzi ibiganiro bica kuri The Real TV Show. Nkunda ndagwimwira mutse canke mwiriwe bivanye nawe uhereye mu kuraba kino kiganiro cacu. Nkuko usanzwe ukora byumva ijwi ni The Real nakwemereka kuzana abatandukanye ahatandukanye ndetse n'ibitandukanye. Urabizi neza yuko namanda kuzana abantu bari ku kivi bari mu bikorwa bigiye bitandukanye. Rero nkuko uri kurabibona kuri no munsi uramaze iminsi uri kurabona ku ma statue agiye atandukanye, uramaze iminsi uri kurumva ahatandukanye icitwa FAMA Burundi canke icitwa Fast Market Burundi, aho ubona yuko ari kimwe mu gikorwa kiriko kiratuma abajene benshi baboneka nk'abatarabanebwe nkuko vyamye biboneka. No munsi si WhatsApp statue iboneka ko memes nibige bitandukanye gusa, ahubwo ni WhatsApp statue ushobora gusanga ko n'ibintu bishobora kugira ico bikomariye wewe uyiravye ndetse n'uwayishize ko si gusa kuyiravye kuko ngo ashobora kumenya information, ariko uyitanze ntihagire icakura. Ariko kandi hari byinshi biriko biratunganya. Rero nkuko uri kurebona imbere ya kamera zacu, Ishimwe Fahadi ni umwe mu barundi canke no mu bajene bize ibijanye n'ubuvuzi no mu informaticien kandi no mu entrepreneur. Ni bimwe urumva ko ari ibintu bitangaje cyane, ariko nkuko nagize ibakwe nkaba ndi imbere yiwe ndaza kumenya byinshi bigiye bitandukanye tutarandiriye tutanaciye hirya no hino. Ishimwe Fahadi ari imbere ya kamera za The Real TV Show. Nikaze cyane Ishimwe Fahadi. Ndabashimiye cyane gose. Umeze neza Cyane gose, ndahimbawe, numva umunezero udasanzwe kuba ndiko ndavugira kwiz mic. Navuga gute nakajyo kadasanzwe, nibaza yuko nza kuronka byinshi mvuga abarundi canke n'abandi bantu nk'abanyamahanga abanyarwanda bumva ikirundi bashobora kumva kandi bakavyoshobora kubafasha. Ari tutaciye hirya no hino, Ishimwe Fahadi ko umuntu amubonye bwa mbere canke ashatse kwidondora kugira ngo umuntu amenye biography yiwe, Ishimwe Fahadi n'umuntu muke? Ishimwe Fahadi cyambere nambere ni umu jeune entrepreneur, navutse 2014, ubu nkaba mperuka gukwiza imyaka 22. Nkaba navukiye Gitega mu Giheta ku mutumba wa Musama. Nize mu by'amashure ibijanye n'ubuvuzi bya analyse ya laboratoire, ariko nkora amaformation menshi mu bintu bijanye na informatique ndetse na entrepreneuria. So no kuvuga pour le moment abantu benshi banzi nk'umu networker, abandi bakamenya nk'umuganga, abandi bakamenya nk'umu entrepreneur, kubera ko nigeze kuba mfise ishure ryigisha ibintu byo kwiteza imbere. Donc abantu benshi banzi kuba ndi mu ba entrepreneur b'abajene nga mu Burundi. Ku myaka 22 urumva yarigeze kuba afise ishure. Reka tubanze tuve mu by'imyaka dusubira inyuma gatoya. Yize ubuvuzi no mu informaticien no mu entrepreneur. Abifatanya gute? Biramworohera ku rugezo rw'imyaka yewe? Icyambere nambere mfise principe ngira ko mu buzima ni nyinshi, gusa imwe kwico onye nuko nimba mfise ibintu byinshi nkora, sindi umuntu wa mbere kwisa afise ibintu byinshi akora. Ikintu rero kiba gikenewe nimba ufise ibintu byinshi ukora no kumenya ukuntu worganiza umwanya. Dufise amasaha 28. Nimba Elon Musk yashoboye kuba umutunzi wa mbere ku isi, nimba ba Bill Gates barashoboye gukora ibintu bidasanzwe ku isi, bari bafise 24 heures. Muri 24 heures mfise ndagereza kuzimanaginga, nkamenya ubu n'umwanya w'ishure, nkamenya ubu n'umwanya wiki, n'umwanya wo gukora iby'iterambere, n'umwanya wo kuruhuka, n'umwanya wa sport, kandi byose bigakwiga. Kandi ndashimira Imana kubera ko byose bigenda neza, haba mu by'amashuri nagiye ndiga, nagiye ndonka amanota meza, haba mu by'umvuza busanzwe nkora, ndabona yuko kameme haba hariho evolution. So si kibazo cyo kuvuga ngo umwanya, habwo ni keso ukuntu biyorganiza ubwawe. Ndiko ndumva yuko mengo ivyiyumviro vya Fahadi biri kure cyane, ni ivyiyumviro bitandukanye cyane. Novuga ngo nurunganwe guno munsi Fahadi neza yize hehe? Amashure mato ayisumbuye? Amashure mato nayize kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu, nize kuri École Primaire de Kibimba, nuvuga ne mu Giheta. Na nongera niga kandi kuva mu indwi gushika muri poste fondamentale muri lycée artistique de Kibimba. Mugabo canza kwiga kuva mu 11 gushika laboratoire mu 14, niga kuri Saint Technique Selic ni Bujumbura. Canongera niga université kuri INSAD yo i Bujumbura kuri Cathedral. Niho nize, novuga ati niho ubumenyi bwanje nagenda bukura, nubwo ubumenyi bwinshi tutabukura mu mashuri. Ubumenyi bwinshi ntuva mu mashuri kuko wumvise ntiwize entrepreneuria, ntiwanize informatique, ariko uri mu informaticien. Hari bimwe mu bintu bigenda biraboneka cyane. Fahadi umuntu amubonye arabona kari muto bien sûr, ariko kandi ariko arabona FAMA Burundi ni ikintu kinini. FAMA Burundi ni iki kuri Fahadi? Nkunda kubwira abantu bose FAMA Burundi n'ubuzima bwanje, kandi FAMA Burundi ni igihugu. FAMA Burundi nkunda kubwira abakorege cyane nimba muri ngaha anye turi abantu 10, 15, 20 muri ko muserukira abarundi barenga 12 miliyoni. Kubera ko nimba ntabeshe
avec les statistiques n'ibihari Fama Burundi niyo platform ya mbere yabayeho mu Burundi ifise ama paiement online aho umuntu ashobora kugura ikintu akariha bakamugira livraison ikamushikira rero navuga ati nimba vy'ukuri mu Burundi arico kintu catanguye kubaho mu bindi bihugu carabaye bivuze ati Fama Burundi si yajewe gusa ahubwo ni igihugu nukuvuga iza kugira gute guserukira Burundi mu yandi makungu kuko nibavuga ati muri France turafise Amazon bavuga ati muri Amerika turafise eBay bavuga mu Bushinwa turafise Alibaba mu Burundi bazovuga turafise Fama Burundi so novuga rero je kuri jewe Fama Burundi ndebona nk'igihugu kandi nkebona nk'ubuzima bwanje mbona kandi ari ikintu gifitiye akamaro ku barundi bose muri rusange ubuze niyo platform ya mbere online ushobora gukora ibintu hakaba payment hama ibintu bikagenda neza hari peut-être byinshi bishobora kuhaba bamwe bakavyita nk'ubu escrow akabijya kuri Fama Burundi itandukaniye he n'ibindi bintu murundi yoba yarashoye kubona bigenda biraca kuri izo mbuga mpwaniro akabijya kadasanzwe nuko icambere na mbere twebwe mu byo dukora harimwo kugerageza kurondera satisfaction y'abakiriya bacu abo bakiriya bacu irevre hari ibintu usanga bigoye kwizera yuko nzoriha ikintu na cyane cyane hari ibintu twagize imisi twumva ngo ndikobero ngo ndungikira amafaranga ngo cangira gute ngo canda kurungikira nuko icambere na mbere muri Fama Burundi ntabwo twigera twakira amafaranga aciye ku nimero ngo ndumukozi wo muri Fama ngo ndungikira amafaranga ngo ndakuzanire produit yawe ivyo ntibiba namba twebwe system yacu usanga dufite partenariat na limitere mu gisata ca Limikash aho ivyo kuriha bibera muri site nyene uraje indani bagusaba gushiramo nimero za telefone zawe bakagurungikira code ya OTP ibaruro 6 ukayikonfirma hama kuza gukonfirma amahera ya uca ko kanyenyeri 163 ukaca kuri kane kuri payroll facture hama kuri 2 kwemeza ivyakozwe hama ugacubona ijambo Fama bacuhitamwe Fama ugacubona vya bintu wabona kuri site ya mahera muri site niyo mahera bari hehe ari muri Limikash yawe hamuka vyemeza ubwo nyene Limikash ciguha message yuko hejeje kugurira ikintu hehe kuri Fama Burundi no kubwo cyane nambere ko birizewe nimba vy'ukuri ishirame rikomeye nka limiteur miciye misata ca Limikash barashoboye kutwizera bakadoya amasezerano yuko batwokorana nuko nabo badufitiye confiance kandi babonye vy'ukuri yuko hari ikintu dushobora guterera kandi byizewe cyane gose novuga yuko abarundi borema bumva yuko ni ibintu bikorerwa muri system iri sécurisé kandi inizewe cyane gose ego nibaza yuko abarundi borema kandi bakanabihurumbira ari benshi cyane gose Fahadi numvise yuko akiri moto uretse yuko sigito ibikorwa rikarakora bya Fama birakomeye cyane kuko ugerageje kuraba uno munsi abajone benshi urabona yuko kuri statut bariko barashaka ibya Fama ama produit agiye atandukanye su gusatisfeza uravye statut gusa ahubwo n'uwishize ko arumva yuko abaye satisfait uwo mugambi waje gute ufise uyihe shusho kurwaruka uwo mugambi novuga yuko ni ikintu kitari bwakoreke ngaha mu Burundi kuko ahandi mu bihugu biteye imbere ama platform yabo cankwe ama social media yabo abafasha mu kwiteza imbere ntabafasha mu gusamara gusa nkunda gutanga karero kuri TikTok mu Bushinwa ni platform yo kwigisha usanga hacako ibintu by'ubuhinga byo kwiga par contre muri Afrika TikTok yacu niyo gutamba no kugira kwerekana utuntu n'utundi mugabo nivyo ntaco bitwaye kuko warose abantu bagukurikirana ko navuga ati nimba ufise fan base ni ikintu kinini ya office rero Fama Burundi twavuze ati nimba vy'ukuri umuntu yarashoboye kuba yo kubaka community akaronka abantu bamukurikirana nayo ni profit kuri we reka tubazanire system d'affiliation izobafasha kuba boshobora kwinjiza amafaranga uno munsi ndetse n'ubuzima bwabo bwose kubera ko ikintu twakoze kameme ni ikintu navuga ati kiri gifise fondement kandi niniya kuko ni keso yuko abantu bose umuntu wese ashaka yandikishije akora muri visibility y'ibintu biba bidandazwa muri Fama Burundi canke mu bindi bikorwa byose za Fama Burundi aho onye ku ma views azararonka ariho amafaranga aronka kuri chaque views za muravye arabahembegwa ikindi nuko kuri chaque produit yose baciye bagura baciye kuri ayironka kama commission bivuze yuko icambere na mbere ni ikintu kiza gifasha abajene baro posting utumeme kuri stati ata amafaranga baronka ashaka gupostinga ibintu bikabaha amahera bakongera bakagira ini system novuga yuko izobafasha kuba wo kwinjiza amafaranga yo muri kazoza uko ikibazo nkunda kubona cyane cyane surtout muri Afrika
dukunda kubona ivy'uno munsi utabona ivyahirya y'ejo nitwiyumvira mbega ejo bizaba bimeze gute so mino system ya filaso twazanye nuko tuguha access yo kugira account kuri FAMA Burundi aho ibihu uzobaho byose uzoguma winjiza amafaranga ku maxos azozaraba kuri site ya FAMA Burundi ndetse no muri application so navuga ati nakajyo rero kadasanzwe ku barundi navuze ati twebwe ntitwoguma twicaye uko hari abajene benshi bafise abantu babakurikirana hari abantu benshi basanzwe babakurikirana none gute yoheza ishuri akabura basi nabajya abantu afise ikintu abavyaza mu musaruro tereka basi tuzane iyo system ahandi bafise natwe mu Burundi babone uko bishoboka kubera ko ikivugo cacu dufise ni reka tubizane muhira ntabwo ari kuzana ibidandazwa muhira gusa ahubwo hariho kuzana n'ibikorerwa handi ibi bintu donc izi system z'ahandi tukazizana mu Burundi imuhiri wacu bakabona yuko no mu Burundi biri possible ko umuntu yovyuka akaja kuri WhatsApp akinjiza amahera biri possible ko umuntu yovyuka akavuga ati jewe nubwo nicaye hari amafaranga ari karinjira ngo zama mega muga ntaza gupfa busa voilà ikibazo cangira canke undi muntu ashobora kucagira umenya gute ko umuntu yaguze product biciye kwizina ry'umuntu runaka biroroshe cyane gose nukuvuga system yacu ukuntu imeze hari icyo wita ati leaflet code canke lien d'affiliation iyo lien yacu giye muri konte yawe ya FAMA Burundi muri profile urasanga yo lien hamwe na code dufate par exemple nka Alan ashobora ati James code yanje ya affiliation yitwa Alan umuntu ashaka gukreate konte bamubwira ati wewe rero uzushiremo code ya Alan mu gukreate konte umaze gushiramo code ya Alan wewe Alan wa muntu hagize umuntu akreate konte utuzirabona ati hari umuntu yakreate konte wanje amaxos azarapasa muri ntuze ya muri suite biri automatically ugenda uyabona ugenda ubona ati uno muntu yaguze commission zanje nazirose lotre ndashobora kuyarotira kandi mukanye sasa code ni Alan code ni Alan nibaza yuko nabantu bari kubarakurikirana bagiye gukira konte kuri FAMA Burundi boshiramo code Alan so novuga yuko ico ni kila facilita pour la gestion yo kubona mbega ni bande biri kubiragina byose ukavyikurikiranira kuvyama status navyo hariho nimero yacu dufise ya WhatsApp nukuvuga abantu base kintu cafama bakakuraba ucuringe ka screenshot hamwirungitse bagaca bagira gute bagaca bagushira muri system bakaza baragukotera wewe ukwije aho ushaka ukayarotira canke ukarindira mu gihe ushaka kuyatorera umwanya wose ushakiye ego uko bimeze nuko uno musi umujene ariko ariteza imbere biciye kuri telefone we ngendanwa mugabo umengo ntibaraba convince bose uri kukora iki kugira ngo umurundi ahurumbire ivyo bintu bibera ku rubuga ngurukana umenyi areke gusa kumva yuko yoja kuri YouTube canke kuri TikTok kugira ngo arabe bitandukanye canke asubiremwe ibigugu bitandukanye ariko amenye yuko hari urubuga ashobora kwifashisha mu gusoma ibintu runaka ndetse rushobora no kumufasha kugira ngo yiteze imbere isorosoro kuko bavuga ngo rigwira iyo rije uri kukora iki kugira ngo abajene bahurumbire ivyo bintu na cyane cyane ko kiri umujene nawe icambe nambere manje gushima kwico kibazo mbajije kubera ko offet cari kintu kino kintu twazanye abantu bose bociye bahurumbira bakacitaho ariko par contre ntabwo bose bariko baracitaho byari bikwiye kugenda ariko nibaza yuko muri team yacu nakajyo keza kuko twoshobora guconvinka bajya abantu nibi navuga yuko ntera ndagushimira cyane gose ko no mwanya muduhaye kuko iyi ni media kandi kurikirana n'abantu benshi le fait que hagira umuntu atanga inkuru atanga message abantu barayibona duko turagerageza ibishoboka byo turako twosensibiliza aha na hariya duca mu media documentive online duca mu yandi ma journal ask abantu kino gikogwa bashobore kukibona ari benshi kandi turizera neza turavye target tumaze gushikako nibyo twipfuza turona yuko mu myaka iri imbere abarundi bazamaze kubitahura niyo mpamvu cyane cyane ubu unye ngiye gukorana n'abantu baba influencer bonga mu Burundi ku kintu bijanye no gushikana kure bino bikogwa ndetse n'ibindi ubu tuvugana ndamaze kuvugana n'abatari bake hamaze kuvyemera arabitaho n'abatabitahura mugabo ubu uyi ndamaze kuri nombre y'aba influencer bashika kuri 10 maze kuvugana bavyemeye ndanabashimira cyane gose ndabandanya ndondera n'abandi miyo sense tumaze kuronka abantu benshi abakurikiranwa n'abantu benshi gutanga message biroshe yuko ishobora gushikira bajya abantu kuko ibi bintu ni vya online bisaba duce ngaha nyene tubasanga influencers bakenera uburyo kandi bwinshi par exemple bashobora gutora mutima ataburyo bunini ufise nko watoye gasore hakoze uburyo kugira ugire conference de presse bakoresheje uburyo bashobora gutora mo 15 udafise uburyo bukwiye kuko kugira ngo umuzane afise yandi ma contrat afise no kabona yuko iwawe harakaryosha uno munsi Fahadi tuvuge yuko
yitwa umugwiza atunga w'umwana canke akiri muto ivyo byose abishobozwa n'iki ofite cyane na mbere sindi umugwiza atunga sindi umugwiza atunga ariko niyo bija ndafise icyizere yuko ejo cyangwa hirya y'ejo bishobora kuba mugabo si ukugwiza itunga kuri jewe ahubwo kugira itunga rifasha abandi rero ubu poromoma ubwo nibwo bwita ubugwiza atunga mu nyigisho mperukamo yego voilà rero ikintu novuga aka kanya uburyo buragoye cyane gose muga byose bavuga ati ukuri gushirira mu kiyago rero novuga ati biragoye kandi cyane twarakoranye na Gasoro bwambereye muri lancement n'ubu turacakorana kandi byatwa ubyo wabivuze rero n'ubu no mu bikurikira mu biri imbere ndiko ndagerageza nitanga haba muba byakoze kuko turi mu kazi tuko turakora tukagerageza kugira gute kuraba ukuntu abashoboka nakubwiye ati hari abavyemera n'abatavyemera kubera ko twebwe hariho ibintu tugira gute do promoting abantu ati twebwe turakwemereye iki canke kiriya bivanye ashobora kubona ivyo nashobora kuvyaccepta akavyaccepta na cyane cyane turacarugwaruka hari abantu benshi bashobora tereka tubishigikire bino bintu bikwiye gushigikirwa kuko nubwo bitozana umwimbo wa cyane wono munsi ariko ejo ni kazoza je nkunda gutanga akarorero kuri ba Drake ba Rick Ross n'abandi aba artiste bakomeye cyane gose bo hanze nimbo no munsi tubona afise 14 amamiliyoni 50-20 c'est pas seulement yuko bayakuyeza Spotify canke mu muziki nuko hariho ama investment bafise mu company atandukanye ico cyo cyagiye gutuma tubona no munsi Drake afise 14 amamiliyoni aya cyo cyatumye tubona ba Jay-Z bagura amazu y'imiliyoni amajana par contre mu Burundi woza kuraba usanga atamuririmbye numwe afise contract ya shareholders muri company nimwe why kwereka ntibigeze bamenye uko nashaka gukora music na business yo muri kazoza so novuga rero ndiko ndagereza kuraba ndabereka isi tugezemwo iraha dutera tuja yivyunguka yivyunguka ubushoboye kwemera ivyunguka tukajana wavuze ku kijanye n'ama product mufise umuntu ashitse ngaha ntashoka abona yuko hari product umurundi nawe uretse yuko akunda quantité burya qualité nayo irakunzwe cyane kurusha no munsi umuntu abona zijya foto by'ukuri bidandazwe bimeze kujya ubwo ntibahava bavuga ngo fama nabo n'abakomisiyoneri babishakira komisiyo kugira ngo tureke gushika hariya ku isoko tuze kugura ngaha mbega ikintu ndakiguze nkasanga ntikimeze nkuko nagishaka ndafise kugisubiza bakacemera bimeze gute icambere na mbere no wawanza kuvuga aha mwatugendeye ni kuri biho no kuvuga kuri biho hari aho dukorera ibi vya finance vya provisionnement sources humaines n'ibindi mugabo turafise restock memele place physique ziwacu ziba zirimwe ibintu ikintu kijanye na qualité novuga ati turabambere nishatse kwitera amashugwe mugabo ndazi neza muri business ari higitangura ni watangurana n'ikintu kitari do quality ntaho kizoshika par exemple nkawe Alan ni wagura itelefone kuri Fama Burundi hama ni ryambere ikoreje Fama Burundi ugashika muhira inyuma y'indwi ya telefone iragize ikibazo uzovuga ati muri Fama Burundi ibintu bakora sikarivyo all twe dukeneye kubaka icizere mu mitima y'abantu apa no kubaka icizere mu mitima y'abantu kuzana ibintu do qualité ni terambere ku gihugu no ku barundi bose rero novuga yuko ku ma product yacu dufise tuba tuyifitiye ntituri aba commissionaire nkuvuga ama product yose abari kuri site aba ala ya company ikindi kigeretseko nuko amafoto du posting 90% yose nayo twifotorera ngira mwaciye muri biro irimwo aba graphic designer aba photography ngira mwasanze ko bariko barakora ni saha bariko barakora amafoto nundi mwanya baguma bakora nukuvuga amafoto tugira nayo twifotora twanga tukieditinga tugashirako ifoto ziwacu twikoreye so product uko muzibona ku mafoto niko ziri physically hari rero igikorwa kiriko kiraba uno munsi nibaza yuko no mugambi watangujwe na nyene cyobahira umukuru w'igihugu tugiye hamwe birashoboka uno munsi Fahadi yarakire akazi kugira ngo kaze kabere akazi urundi rwaruka na cyane kubera ko ubu tuvugana exactement ku bantu bari peremana muri Fama Burundi turafise gwaruka rurenga 200 bari peremana nivuga ba bantu kuva mu gatondo gushika kuyandi masaha bariko barakora ivya Fama Burundi ico cambere ni ikintu ciza kwereka icaje gukira akazi mu bajene uko novuga yuko mu Burundi ni ibintu bike biza biha priority abajene bashika 10 canke batanu irebwe haraje ama TV onango sanga ha TV nk'abantu bane batatu mugabo kuva kuri 10 kuduga ari abajene gusa ni ikintu novuga yuko si byinshi rero novuga icambere nambere turiko turatira iterambere ry'abajene kubera ko
dutuma za tara zabo za passion zabo baja ku kivi bakabigaragaza. Apare yabo nuko twazanye niyo system ya affiliation. Ntibakiri babandi batonda gusa ahubwo hari nabo bandi bagira gute bariko barakora binjiza amafaranga. Rero muri wa mugambi w'igihugu twese tuje hamwe dukorere hamwe niwo FAMA Burundi kiragereza gute irikiragereza gukorera ko kugira ngo tugire ico duterereye mu gihugu haba mu iterambere ndetse no mu kubaka inkingi zikomeye cyane z'igihugu cy'u Burundi mu bintu bijanye na development. Ego. Mu bintu bijanye na development uno munsi hariyo diaspora. Ego. Hariho Burundi Connect no kuvuga ngo base niko navuga urubuga canke ikindi kintu no Burundi guconnecta canke abarundi baba hanze kunga ubucuti n'igihugu cabo ndetse n'abarundi basigaye muhira. FAMA Burundi hari connection ifise mu gukora ivyo bintu na cyane cyane ku bashaka guteza imbere abo muhira yaba mu kugura canke mu gushaka kugura ibintu bitandukanye muhira. Okay, kwico kintu cha Burundi Connect canke ijya group y'aba diaspora. FAMA Burundi yaripfuje gukorana nabo cyane gose novuga ati narigeze no kwandi ko ndaronde urongo ya diaspora tushoboye kuyaga tuvugane kubera ko nabona hari beaucoup de choses bashobora kuza gutera kuko bo baba hanze y'igihugu. Hari ibintu babona batahura bitandukanye n'abantu bari ngaha mu Burundi. Ariko sindaronka ko kajyo nibaza yuko nikindi gihe narosa kajyo ndacabana yenda kano tukicara tukayaga. Kazoba karusho kuri jewe ariko novuga yuko ndumva mfise ibintu byinshi byo gukorana n'abarundi basanzwe baba hanze canke uwundi muntu wese gusa ku nyungu z'igihugu kuko kuza kubwira projet iri en rapport avec le développement ya technologie umurundi wo ngaha anye biragoye birafata umwanya na cyane cyane ko ntabafise experience kuri ivyo mugalo personne abibamwo abirimwo biroroshe ravuga ati kino kintu tugikoresha uko aragitahura system ya muga ati reka rero mu Burundi dukora ico kintu kimeze uko bica byoroha. So rero navuga yuko opolo mama nka jewe ndifuza cyane gose gukorana n'abantu baba diaspora kubera ko hari imigambi myinshi dushaka gutezera biciye muri FAMA Burundi. Nobu nterangira ko nsaba abantu babishoboye by'ukuri banka umwanya twicare tuyage abarinze bayaga turabarundi tuvuga ikirundi ntazo buri kintu ciza dushobora guhuriza ko kandi kagira akamaro igihugu ndetse n'abandi bantu rundi bose muri rusange. Hari rero bya bindi ugwaruka ni ibiri inye ntibishoboka ugasanga umuntu ari kaci intege uwundi umujene ari kaci intege uwundi mujene umugambi ataranawutangura akiwumubwira gusa wewe ubwawe wafashe birashoboka uyishira imbere niyahe impanuro ko rwaruka guno munsi. Impanuro ya mbere nobaha nuko bo abajene benshi batora aba societe ivyivuga. Ikindi naco barabe vision yabo bashaka gushikako. Hari ibintu twita kuvuga ati gutegura ivyubo nivyo muri kazoza. Projet yose ifise vision yuko izogufasha kuzobaho muri kazoza nta narimo izokwigira yoroha mu ntango. Kandi igihe cyose uzokwamubona umengo ntibishoboka. Kandi bijya bintu ubona ko bidashoboka nivyo biba bishoboka by'ukuri. Kuko nimba ikintu carinze kiwa warinze ugira capacity yo kuciyumvira donc bisigura yuko ico kintu kirashoboka. Kuri jewe ndibuka nkitangura icumviro ca FAMA Burundi hari muri 2017 nari nkiri muto cyane byari bigoye abantu nabibwira akambwira wewe vraiment ibintu uvuga ntibibaho ntivyokunda même aujourd'hui hari abantu bakibaza yuko bitoshoboka ariko ikintu novuga ndavye aho twatanguriye naho tugeze ubu ni kimenyetso kinyereka yuko by'ukuri nta kintu kitoshoboka mu gihe bagiye mu bikorwa ahubwo nimba uri umujene ufise icyumbiro cyo gukora ikintu kanaka nimba ufise ikintu wayifuza gushika ko nk'indoto zawe heba byose ukurikire zijya ndoto zawe fata akanya gakwiye ucicaremo ugihe umwanya ikintu ntigikundira hajya ushakiye gikundira ku mwanya wacu haragera igihe wakoze ibintu bigakunda ikintu kimwe ni wabona uri mu bihe bidasanzwe uzukora nk'udasanzwe ibyo bizotuma ushobora kuba woshika kuri ibyo bintu baza ko bidashoboka kandi bishoboka. Indoto za Fahadi ku gihugu ciwe cy'u Burundi ziza hehe zigaruka hehe yipfuza kubona hehe Burundi. Uburundi bakunda kuvuga ati ni igihugu c'amata n'ubuki. Ntikibi c'amata n'ubuki gusa ahubwo kibe n'icinzahabu n'amadiyama n'ibindi bishajije. Ofete je nkunda kuvuga kubera iki abarundi benshi babumva yuko ubuzima bworosha bamaze kugenda hanze. Rero indoto zanje hanini niye zishingiye cyambe nambere mu kugwiza akazi ku barundi. Kwa ko ofete ikintu maze kubona nuko mu Burundi ntabwo dufise ubuzi bwinshi ariko n'abantu benshi bicaye nta ma entreprise menshi ahari
rero bavuga ati mfise indoto zidasanzwe gose zo kuba noshobora kuzogira production y'ibitari bike kugira ngo turabe ukuntu abarundi boronka akazi. Bamaze kuronka akazi, burya umuntu yamaze kuronka ikintu ashira mu nda biroshe ko yumvira ikintu cotuma yoteza imbere. Kuko uzoza kwikonsantra n'ikindi kintu c'ubwenge mu gihe wamaze kukironka ikintu ushira mu nda. Ubumenyi turabufise cyane gose, ndazi yuko ari abantu baciye ubwenge benshi nga mu Burundi. Ariko kubera ko hariho base ya mbere cyo kuza les besoins primaires badafise. Rero ihangiro mfise ni guterera mu iterambere ry'igihugu kugira mbone igihugu abarundi bose banje kugira gute bariko barakora bari ku kivi. Hama tuyumvire gukora vya bintu bikomeye yamabara baraca hejuru, tugire ama jet privé, hama dusanga Alan afite jet privé yiwe, dusange naka bamusiste kuri Forbes afise 5 million, dusange umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ati ariko arafasha mu bihugu kanaka, kugira avuga ati ibindi bihugu byaje kudufasha natwe tugende gufasha mu bindi bihugu. Uko tuvuga ati mu Burundi mbega nabahe bakire bahari bamaze gukora ibiki n'ibiki, tumve hari ama projet yakoze aza guterera mu bandi bantu haba mu Burundi ndetse n'inyuma y'igihugu. Twumve by'ukuri abarundi bajabutse imbibe mu gufasha mu iterambere ry'abandi. Ivyo bizoba tumaze gukomeza iterambere ry'iwacu. Kandi uko ndabibona bizoshoboka. Obwe bafise experience y'ubuzima babayemwe mu Burundi canke tubamwe mu Burundi. Yari opportunity nziza kugira ngo igihugu kiza gitera imbere muri kazoza. Na cane gose. Ngo bisigurira gututa vyumva. Impamvu nuko bobo bafise access kuri bakuru bacu. Impamvu mvuga ati bajya abazungu ni bakuru bacu, sovuga ngo badusunze ubumenyi mugabo hari intambwe badutanze gutambuka. Rero umuntu amaze gutanga intambwe gutambuka hari ahantu aba yagusize. Mugabo bitavuze yuko we ngo ntawova ngo ugere. Ahubwo wowe urashobora kuraba iyo ntambwe yatambutse uko yayitambutse. Biroshe rero ko umujene yamaze kuronka ako kajyo ko kuba abegereye kuraba intambwe batambutse akagaruka karaba mbega hajya natwe iwacu byogenda gute, twokora gute, akagerageza kugira gute kuzana ryaterambere ry'ahandi bya vyumvira byane byatuma batera imbere tukabizana mu gihugu cy'u Burundi bigafasha mu guteza imbere igihugu. So novuga rero abarundi bari hanze bagerageze baze bakora imigambi y'iterambere hagaze cyane mu guteza imbere igihugu muri rusange. Kuko hari ama projet umuntu ahora asanga projet yo kwiteza imbere ubwawe na famille yawe mugabo utari kutusha kwiterambere ry'igihugu. Turabe bigiye ibintu byogirira akamara igihugu, hama tuze tubikore mu Burundi, natwe Burundi tube by'ukuri igihugu cy'amata n'ubuki nkuko basokuru bacu babivuze. Turi ku musozo. Ushaka kwiyunga na Fama Burundi, ushaka yuko azaragura ibintu kuri Fama Burundi, ushaka kuronka access kuri Fama Burundi, ushaka kuzara postinga statut ya products za Fama Burundi akabihembegwa yoca hehe yiturande. Icambere nambere ku muntu akeneye kuzaragura ama product ya Fama Burundi ashobora kuja muri Google akandika Fama Burundi, akicandika Fama Burundi acabona site web famaburundi.com akayijako. Aho acabona ama product yose agashobora gukrea account yiwe, baramusaba izina, bakamusaba nimero de telefone, bakamusaba n'utundi du identifier kugira ngo byorohe kumenya mbego no muntu aherereye hehe mu gihe aguze twamusanga hehe. Kuva ico gihe atatangura kuza arasoma atangorana. Ku bantu nabo bakeneye kugira gute bakeneye kuza barapostinga ama stati no kuronka system abanyisiguro za affiliation turiko turakora mu Burundi, nuko bakwandikira nimero za company ziroshe cyane gose ni 65 111 333. Nuvuga 65 111 333. Bashaka kwandikira iyo nimero ya company bakabwira ko bifuza ko za postinga ama status baronka amafaranga kandi bakabasista bakabafasha. Canka bakakwandikira biciye kuri Instagram ni Fama Burundi, na Twitter ni Fama Burundi, na Facebook ni Fama Burundi. Aho hose barashaka kutwandikira hama support kabafasha kandi mu bugwaneza. Nk'umurundi yifuza inkoko mugabo muri Kenya canke muri Amerika yo yironka gute ayiguriye kuri Fama Burundi? Biroshe cyane gose kubera ko umaze kuja kuri site ya Fama Burundi urabona ama payment method, uragira commands, na cyane kuba uri mu gihugu ca kure harimo system indani ya chat yo kuvugana ya message muri suites, ukatwandikira duha ama details yose tukagukorera iyo livrezo. Upromo turamaze kuronka ama commande aja muri France na yaja muri Belgique y'abarundi bagiye baragira gute bagiye baratugurira utuntu dutandukanye. Uvuze inkoko cyane ko dubise n'ibintu by'umuco biri kuri site, haba ibintu bikoze mu bitenge, haba ibintu bibumvye hakama product menshi usanga abantu bo hanze ndetse n'abazungu bashobora kugura biciye kuri platform zacu. Rero bavuga yuko haba abandi banyamahanga batari bwakoresha Fama Burundi bumve ko bishoboka.
birashoboka yuko ashobora kugura ikintu yibereye mu Bushinwa yibereye mu Bwongereza kandi kikamushikira mu gihe kitari kirekire. ubwo ntaca yiyumvira ku biciro yuko bica biba birebire cyane kurusha aho yobigurira aho vyegera ugasanga ntari kagura cya kindi cyo mu Burundi yipfuza. Ekada ibiciro bya Fama Burundi birasosa. Navuga yuko niho hambere nabonye ibiciro byose usanga biri affordable ku muntu wese. Ico navuga ati yogenda karaba akavyibonera abona yuko ibiciro by'ukuri ni ibiciro biri affordable ku muntu wese aba yifuza gusoma ikintu. Ndagushimire cyane ku mwanya wawe, nshimira n'abadukurikiranye kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota tugiye gusozera kino kiganiro. Ishimwe Fahadi ku kanya kawe waduhaye no kugira ngo tuyage kubijanye n'iterambere ryo rwaruka na cyane cyane biciye muri Fama Burundi. Ndabashimiye cyane gose, nshimira n'abarundi haba abantu bamaze gukurikirana Fama Burundi, abantu bamaze kugira ama orders n'abataragira ama orders, gusa vy'ukuri bakaba bona yuko Fama Burundi si yajewe gusa ahubwo ni igihugu muri rusange. Abantu bose ndabashimiye, n'abatarayime bayimenye uwo munsi bagende badukurikirane vy'ukuri babone yuko Fama Burundi ahubwo ni igikorwa c'abarundi bose muri rusange. Tuje ku ma social media ariko ama video gusa ahubwo tuje ko vy'ukuri atuzanira kandi. Haba abantu bakoresha ama YouTube, haba abantu bakoresha ama Instagram, TikTok, abantu bose barahawe ikaze. So ndashimiye cyane gose, ala ndagushimiye mwe bivuye ku mutima. Nibaza yuko hagiye haraboneka abandi nkawe baha akaryo abantu bariko baravuga ivy'iterambere, cyo bari ikintu kidasanzwe kubera ko menyereye baha akaryo akanya abartiste canka abandi bantu ntibahe akaryo baje abantu bari mu iterambere. Oro mu vy'ukuri ahantu tugeze igihugu cacu dukeneye ko n'abaje abantu bariko barakora imigambi ibyifuzo byabo cankwe indoto zabo zije hagaragara. Kuko jewe simbayeho kubwajiwe gusa, mbayeho kugira n'inspire n'abandi, mbayeho kugira ngo mbakariro kuri naka yifuza kuba nka jewe cyangwa yifuza gukora ibirenze by'ibyo zo gukora. Novuga yuko ndabashimiye cyane gose, n'ubutari jewe mu muhakanya mugene wo muvugisha turifuza kumba incabwenge dufise mu Burundi ziriko ziradushikiriza imigambi y'iterambere kugira ngo n'abaturongoye babone by'ukuri ko turi kivi. Ngo n'abaturongoye kugira ngo babone ko turi ku kivi. Ni ikaze cyane rero wowe wifuza kugura ibidandazwa bigiye bitandukanye, naho navuze inkoko hari bigiye bitandukanye, amapantaro ameze neza. Turazi yuko hari abajene benshi bakunze gutuma ugasanga aratumye umugenzi aje kumugurira ipantaro kuyirondera mu isoko atandukanye canke ikirato kugira kije mu Bubiligi, kije mu Faransa canke muri Canada. Uciye kuri Fama Burundi biroroshe cyane, uraza gusanga ko link muri description ndetse no muri commentaire iri pinned kugira ngo ibintu bibe bimeze neza cyane. Nitwa The Real, ino ni The Real TV show, ino ni Fama Burundi. Reka tumenye byinshi cyane vyiyaguye, tumenye n'ubutunzi abatunzi dufise mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bize vyaguke. Ni wewe mukunzi butunzi wahisemwe gukurikirana The Real TV show, utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwacu. God bless, Imana igutize amagana n'amafaranga ugira huba kandi wubahwe heza gigwa.